Double favor without limits. Gian Films, Good News Films, double favor without limits. Simabugua icho wabubikiche Simabugua icho wabubikiche Imisi gisumira haruye Kentine bari barambariye kuri ndaya ariko ndabihariye uno musi wose ndaziboneye n'amaso yanje abiri n'ikindi naco mutazi nuko n'amahoteli yose maze gucamo yose maze kuyamenya yose ndazi neza urumva ubu nawe uransigurira iki umvira zashaka kubwira wa muhungu tumenga ntanderukira wenda kubwe kuzara urinjira mu rukundo rwacu na Kentine ubona ukwiyera nyuma y'imikazi nk'uyu n'ubukabutura ni wera biyundi uja ndakwihanije rya mbere n'irya nyuma urero haragezeho umushe mushasha asuzugurira imbere y'amaso yawe Hello? Oui boss, ni sawa? Yego. Turaho bira jewe akazi ndagahejeje. Ubu nyene ubu tuvugana nyene ndahejeje. Igisigaye ni yamahera. Kuko Chris na Kentine bose size ari muriro gusa. Oya je mu bisanzwe nemeye ikintu ndagishitse habasigaye ko nawe ntunganiriza gusa oya ntangorane wewe shakushire kuri konte nta na kimwe oya nari ntuzi ko twemerana rega je dukoranye igihe kirekire nta by'ubwana bikirimo sawa je nanje ngoma ni tayari dire yose umpa urazi ko ntahusha sawa okay Allo biza Patrick ndakubwira ntubona ngo umumenyera je umenyera ubwa mbere wanyivye umwana ndihorera wibaza ntavyo namenye umva ndakubwira ikintu kimwe uwo mugore wawe gumundu ikaziguma za kuntuka ndamwiyamye cyane ndamwiyamye umviza ndakubwire neza kumumvugiramwe mwicari kumuhanure uko niyagaruka nkamuca umutwe cyangwa amaguru ntazogicuza kumbaza ngaha muhira jewe umva ubu je ndimenya ntacyo mfasha ubu ndipangiye kuva ntwaye mwana ntagaruka kumfasha ikintu na kimwe renda we nzokora ikiceje cyose so kugaruka nganzomuzurije ndamuvuna ukuguru ntazogicumbaza ngaha je mu rugo wanje nta birebire mvugana nawe
hanyuma rero Diva, urabona ko ibintu bimeze neza. Iyo ntanguye kwiyumvira iciza wankoreye numva ntafise ukuntu no gushimira. Ngerageje kuraba aho navuye naho ndi no munsi, kandi byose ni kubw'inguvu zawe Diva. Sifise ukuntu no gushimira Diva. Nukuri hari ibintu nibuka. ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije. King, nakuzaniye impunzu. Shaka ko guhera uwo munsi utangura kwambara neza nkuko ushaka. Sinzi se ukora muri ibyo binyebete byawe vuba. Diva, reka shaka ubufyina. None nk'ubuje uri kurandaba ninda nindesho nokurahe umuntu anyiyumvirako. Sina uriya James nagake siniyo Jenny shaki. Nakuzaniye impuzu kandi nziza, style nziza. Hano harimo ibirato n'impunzu. Désormais sinzi sure gukora muri izo bishambara vuba. Tora None ibyo byose ni gwanje. Diva, nyemerera ndagushimire. Sinzi ngo ndakwite Marayika Gabriel, ariko Gabriel ni umugabo. Basi ndakwite Marayika Gabriela. Sa n'uboneke. Ese kubona umuntu w'intore ku mubiri no ku mutima. Imana mu kukurema yarakwitondeye. Ku mubiri, ku mutima, hose uruku. Original. Erega nivyo ari gukorera abandi ahubwo abikoreye wewe. Diva, nukuri icyo ndagusabiye Imana iguhezagire cyane, kandi ndakwipfurije kuzogira urugo rwiza aho uzoba utababaye, nakari umwamikazi mwiza nkawe abereye kwamikara akamana amahoro n'umunezero. Imana iguhezagire. amen. Urakoze cyane King gushima. Erega nivyo ari gukorera abandi ahubwo abikoreye wewe. Imana iguhezagire cyane, kandi ndakwipfurije kuzogira urugo rwiza aho uzoba utababaye, nakari umwamikazi mwiza nkawe abereye kwamikara akamana amahoro n'umunezero. Imana iguhezagire. King, Ariko warakoze cyane vraiment, sinzi ukuntu gushimira Diva. Nukuri Imana ibandanye iguhezagira cyane. amen. King, Imana ari gufite ko umugambi munini cyane. Hanyuma sivye ko uwo ari we wese yokuraba kumva aranezerewe bitewe n'akahise. Nanje vraiment ndanezerewe cyane. Gusa nyene King, sha uri umunyamwete kweli. Inshingano zawe zikora neza cyane. Musi wagize urugo, madamu wazaba hiriwe. Bene mukunzi ufise. Reka Diva, ndakora ariko sinokurusha. Nkora ndaba ingene utandukanye n'abandi bose muvukana. Uvuga ngo abanyamahirwe azoba hiriwe nyabuna uzogutsindira akagushira mu rugo. Ico mama azomubona.
ariko ntiwasubije ikibazo nakubajije nta mukunzi ufise. ariko Diva ugerageje kuraba umuntu nka jewe King Sabbas umukobwa yonkunda muri ubuzima yovahe umukobwa yonkunda ameze uku nkora yovahe reka sha ahubwo nkore ndondera amafaranga kuko jewe igihe cose nama nifuza kuzokwamikaza uw'Imana izontera iteka ikama kugira ngo tugubake. Ndashaka yuko umugore wanje azokwama avuga yuko afise umugabo w'akarorero kuburyo ashinga intaka avuga ati mwisi mu bantu bakunzwe nanje ndimo. Ubwo rero reka mbanze ndondera inoti. Shaho muruzo muronka ubukene si karande. Urazi Diva hamwe buno bukene bworamuka buheze nipfuza yuko Imana yontera iteka ikampa umurondo w'ikirezi asa n'irirenga yakaka nk'izuba nkuko kwawe. Nipfuza umwigeme mwiza ku mutima no ku mubiri, intore y'ubwitonzi nkuko nkubona. Hama wa wundi Imana yamaze ku mwanya munini iri kirarema iri kiratunganya nkuko kwiwawe. Kumbura zigutera n'imitoma. Simitoma di. Simitoma. Ariko iki ni icifuzo c'umutima. Imana iza kunyereka icuki nk'iki nanje mfise ubuzima nk'abandi. Shano menye ico nikorera. Noteye namushize mu nzu tukakubaka. Ariko ntakundi reka ntekane umukene ntakunda. Hapa nikula kwa macho tu. Urazi Diva hamwe buno bukene bworamuka buheze nipfuza yuko Imana yontera iteka ikampa umurondo w'ikirezi asa n'irirenga yakaka nk'izuba nkuko kwawe. Yes. Uko nyine urabona uko nyine uza niko nifuza kubona uza. Icyubahiro kigaruke ku Mana. Merci beaucoup. Reka rero ndakurekeje nanje mbandanye hano. Sa kuhaje nanje nari ngiye hajya imbere gatoya we turasubira muhira. Diva njahuri ngo ndakwegere tugumane nk'ikimenyetso cyo kubana karamata tudatana. Umwe wese muri twebwe burya ntiyuzuye ariko
turakwiye kuzuzanya emera umbere umwamikazi maze ubwo butoni n'ubutore bwawe name ndabutotaharisha urukundo n'umunezero kandi ndazi yuko utazokwigera wicuza ahubwo bizomenyekana mu mateka y'isi yuko Diva yakunzwe na King Sabbas. Please. Wow. King. Ekuri King nyene. Amahirwe yo kubana nawe sinoyitesha. Ahubwo bivana mu majambo bishyira mu bikorwa. Twaramutse n'ahari benshi batabishaka ugenzwa n'amaki je narinje kuraba King Sabbas ni yahora abana ngaha ari na Sam bagupangi uradomereye no ngahanyinguje kuraba ngo Sabbas ndise ndi nyina ndinasenge bakubwiye je ko ndi muzamu wiwe nta ni son office sa iko dimana irabona muko ngwereke urupuru ragwira iyo ndakwibutse neza siwe waje ngaha mu nzu yanje uje kuraya na Sami ntagutesha si wewe rahira iyo ni wewe nye ni wewe nukuri ni wewe si wewe ko nukuri kwiba nagutesheje rero buragarutse uraje ani soni uzi kutamara mara icyo kisico cari kinzanye muvyeyi jewe narahemutse nkemukira King Sabbas narinje kumurondera kugira ngo ndamusaba imbabazi naramudendereje ngo yamfashe ku ngufu ikibanza yari kujamwo kigendamwo Sami hanze ariko ntiyashitse iyo yaroye yarapfuye iyo reka ndaguha agatebe wicare umbarire utisami yarapfuye biragoye no kuvuga muvyeyi burya usaba Imana ukanuye amaso ikaguha ibiyamena twadendereje King Sabbas ngo yamfashe ku ngufu ikibanza Sami yagiye cyari kugendamwo King Sabbas none na Sami
ntiyashitse yaje indege yararimo yarakorotse kandi harokotsemo umuntu umwe wenyine ubu tuvugana Sami yarapfuye udendereza Sabbas ngo yagufashe ku ngufu mana we yo Yesu Kristo mbego imusi cyo byangendeye gute ese bunebwe navyukanye tanima ry'amazi ifise rishushe ngaha mwiyi nzu yanje yo mana uri mwijuru ndakwinginze ufashe sinkora amaraso nguguhora nuko Imana mana utaraza ngira ndahakubere Ma! Karibu. Kuzini. Sawa. Habaye iki ko ndagusanganya rubanda? Oya nta nakimwe nimbebana ariko ndirukanga ko ngaha. Imbeba yawe masa? Ayego nukuri. Hapo karibu. Yes. Karibu cyane nuko. Karibu mu nzu. Oya, mbona bitewe cyane. Nibyo ari cyo. Aha ni sawa hari n'akayaga. C'est bon. Reka njye mbere ndabadore. Oui, papa ari. Ndi mu rugo. Utangiye kunuka hejuru y'iyo ndaye yawe. Ngo nagiye kumutuka se undi yaguhaga raporo uri ikigo batangaho raporo cyangwa uri umukoresha we. Njyewe icyo nagiye kumwihaniza nahamenye nyine wari uzi ko nahazi se nahamenye uzi yuko ngende igicucu kitasi ubwenge nahamenye nagiye menyiwe ikintu narengiye kumwihananiza ni ukugira ngo atazongera kungarukira hano mu rugo nta kindi ubundi se namushaka yiki njyewe uriya mutini njye namushaka yiki nyine njyewe nagiyeyo nta wundi muntu hasanze nta kintu namutwaye usibye ko namwiyana ndamubwira ngo ninongera yaba ndi hano mu Rwanda cyangwa mu Burundi mwongera kumva ko yibeshya akambwira mu rugo ibyo nzamukorera nanjye azabona yuko ndi umugore urumva ngwiki hanyuma rero azageza apogera urugo mwihorera reka nkubwire ntabwo ushobora kwihanganira iriya maraya yawe ntibibaho ntibishoboka nakwihanganira ibindi ariko mu bintu urimo urankorera mu maso ntabwo ushobora kubyihanganira nanjye ibyo nzajya ashobora nzajya mwereka yuko nanjye nshoboye iki gusa nawe nimba munavugana umwihanangirize ntazongere kuzaba nimba ari intambara yanjye nawe tugomba kwikorana kandi nawe n'ubundi ntabwo worohewe yego ntabwo nyine nshatse guhangana nawe ndakubaha kandi urabizi ko uri umugabo wanjye ariko nanjye ntabwo ushaka yuko hari umuntu wanyubahuka mu rugo iwanjye ndahevye ndahishikira Ego no kushana haje nisharamiye kweli urabona ko ubwubako rudahera ngo magenda ashirako kamwe nako mperuka ko pape naha none ka Chris uyu musore ko nta mumenye ni wahe umusore ko nibaza arakuze ashaka kwivuga mwakoze cyane jewe nitwa Adonis ni umugenzi wa Chris yansabye yuko yamuherekeza mu kinama kuraba kuzine wiwe ndamuherekeza kugira ngo ndahamwereke nanayijyanye numvise yuko agiye kuraba umukuzine wiwe byabaye ngombwa ko nca mba na motive kugira ngo ndakubone ndakumenye c'est bon wagize neza ni jewe nyene niberenga ntama kuzina burya jira yasanzwe afise indi programme yo
guca antwara mu isoko mu kinama naho ndahabone hari utuntu cyo tuhakorera gato haba cyo dutaha rero kuri ivyo nanje mbanze mvugane nawe iminota mike hamice mbandanye Adoni naho muri abagenzi hari ibintu by'umuryango bidakwiye kwinjiramo cyane rero nagira ndagusabe gatoya umere nk'udukinjuri tuganire tugira akanyejenda oya kuzina nta mpamvu n'imwe kuko uyu nta kintu ndamuhisha byose byanje arabizi rero reka tuganire ngatagiye kuko tuko turihuta noneho nyambura umunyabujumbura reka tuvuge n'agaswahili tupishe kidogo. kuzina ibintu ukore mushitsi wanje birambabaje kandi ukwiye kwisubirako kuko umuntu ari we wese aba akwiye kubaho uko ari. aho hanura jewe ngo nige kubana n'abanyagahinga wowe byakunaniye kubana neza na nyoko. Aha nubona ko muteye isoni kweri Chris, aha nubona by'ukuri yuko ari ibintu biteye isoni n'ukuri. Aha ni woza mukaja hamwe mwese mukarondera finire erega ajya n'amaraso yacu ajya n'amaraso y'umuryango. Mbe Chris, wowe urazigisa icarico kweri? Ku by'ukuri icyo gisukura avuga ntacyo nzi, ariko icyo gise no wagiteye ko yashoje agiye gutumwa. Umva izo zose ni ingaruka, reka ubuzima mu icyo yabubikije nta kumutwengera. Mbega ko mubifata nk'ibintu byoroshe, reka icyaha yakoze kimuhekenye. Nimba ari wagutumye genda umubwire umuriro yicaniye si twebwe kuwota, ahubwo nagende yicare atekane awumva umwotso. Ariko Chris, nukuri murakwiye kugenda mugatuza mukicara hamwe mwige kumubabarira. Urakoze. ubuzima buguha icyo wabubikije, ubuzima buguha icyo wabubikije. Bro, kumenya kuzine wanyu ntashobotse, arashobora kugira agasuzuguro gashitse hariya hose. Sha bro, icyambere mbabarire kubejeje kukubako kuko sinzi ukuntu bikubwira. Ujya mu kuzine wacu abantu bose baramuzi, ujya n'agapiripiri niko ameze vrama. Ni hatari Tubwire boa. hanyuma maze gukontorora bya muntu nasanze urya muntu wazanye ari umusuma yaratwivye aratuma, kandi ikibazo cyose ni wewe aho kuzana umukozi abishoboye wakwigiyemo ngo abiwanyu none uburabo tugize. Kampindukire Papa Diva, ndakubwire hari ibintu wihaye ngo iki ngo yari kubera rero wabonye ari wiwacu utangwe kuraba ukuntu uwo mukura mu bintu vy'urudandazo rwacu ngo yari yivye iki. Uyu munsi nabonye ko yivye, ntabwo yivye. Mbwiza rero ubyanka ubyemera hagiye gukora King Sabbas ujye wawe n'umusuma namwirukanye ngo aha sintwenze. Umva nkubwire uraduteranije, ndagomba ndakubwire nimba uhakuye ujye ukahashira King Sabbas umuboye agiye kumbona uwondi we jewe. Ndagomba ndakubwire uhora unyumva ku radio ugiye kumara kuri televiziyo. Umva ngiye kumukorera ibintu, ngiye guhinduka kujya ku ruvoruvo
icyo utaruzi naco iyi filime uzoyumva ari wayikubwiye azokubwira filime ngiye kumukinira wabyumvise reka ndakwisi burasaramba je ukaze urumva yacitse umusatsi umara kubwira papa Diva ntabwo biheze ibi no mwijoro birabandanya iyi sene ubwo ugenda kose no mwijoro itegereza kuguma ibandanya iragusha nawe biraguhira mwijoro je baza yuko ndi umuntu w'ikicucu ahara wamwirukanye ushiramo uwo ukingi Sabbas umuboyi w'umuntu je yangabura jewe iyi sene no mwijoro irabandanya nta makuru ufise ivyo byose ni ngorane yamwirukanye ntiyanambwiye ntiyangishije inama afata umuboyi wagiye gushiramo nandindi Beko bikazanira huroye heye. Amahoro mabuja. Ngira nje kukazi ajya kuri alimentation. Boss yari yambwiye yuko nogenda nkaba ndacuruza. Botike ya heye. Aha rero mwaragiye inama na shobuja anyirukanira umukozi. Jewe nazanye kugira ngo uje kwakorera. Hey, umvira kubwira. Ubu honyene ndakubwira kukubwira akantu kavuga ngo wabanyabwa ntabanyanga. Ico rakize coco. Ubu hageze ahantu hakivuga n'umugabo wanje ngo duteke bishe tuvuge rumwe mbe wewe urinde ngaha mu rugo waje nkanda mabuja ariko ivyo uriko uravuga siniko ndabitahura ntavyo uriko uratahura ndindira gato ndaje cyo bitahura ubu nturabitahura n'ubu nturabitahura nturabitahura n'ubu ariko uzobitahura aho uzosubira mu gikoni kubomboranya amasahani n'amasafuriya ukirirwa umwotsi mama kingi kumuhora iki we ko kazi kuravuga ari papa kamuhaye mvuze ni numa kandi kagakora neza kuva tanguye nta midoga y'abakira tubigira twumva aha nubona ko ikora murengera kwera umva wa mwana we ndakwiyamye ndagomba ndakubwira imyaka ufise yonyene iragaragaza ko je kuba kugwawe genda uba kugwawe amategeko atenge mu gwawe aha ni wanje n'ubundi munsi ntuzosubire ndiko ndavuga kirazira kuvugiririza ico rakizi cyonyene bana bo buntandero mufise ubu rero waje washaramye washuje mama nyenyenyenyenyenyenye ndakubujije n'undi munsi ndiko ndavuga ntuzongere kuvuga kanda kubisa ubuzima buguha icyo wabubikije ubuzima buguha icyo wabubikije Good News Films, double favor without limits.